Hello guys, muraho murakomeye. Aho mumbona jewe ndahantu mu mitumba murahabona tumeze neza imiduga, hariho abantu batandukanye. Reka ndabereke n'inyuma yanje hano murabona yuko umugeni hariya ahanye murabona yuko umugeni aho mu gisagara ca Bujumbura rero musanga muriko muragenda n'imiduga iwacu ruguru cortege n'abakiro aha haragezweho aho usanga rero imisozi murabona nyine hameze. Reka ndabareke gato mukurikirane ingene iwacu dushingira. Sawa rero mwabo ingene iwacu hariya ruguru bashingira mubivuze kwiki aba mu gisagara mwaje mufata amamoto y'amakibiduka bigezweho vy'amahera menshi mukagenda ndabatwe akaruguru ntihatari kabisa. Kandi ugiye kuraba Burundi ni bwiza cyane kandi urabona yuko imisozi irambaye. Nari natanguye rero ngahanye ni muri kumwe na Alex nimubona sinzi uko mubona imisozi hariya imisozi yose hatuye muri zone Kibuye ni komini Sare. Ndiko ndagendera murabona kutotahaye, bamwe bavuga ngo isi totahaye, murabona ko hatotahaye vraiment. Akazuba imvura ikagwa hapremidi haza kugurundi ruvura runini aha ni ku mutumba mbona zone Kibuye komini Sare ntara ya Bujumbura. Murabona yuko inzu sikirenga, mukabona ko amasengero ariyo hariya n'isengero iriya mubona hariya n'isengero. Murabona yuko ibintu ari sawa. Ni bamwe bavuga ngo inzara ngo ibishabane gihugu. Urabona ko umutumba wambaye amavoka, iharage, ibintu byose n'ahantu vraiment herinja nyinshi cyane. N'abana baho uretse yuko bataba bambaye neza kubera izo muhira usanga nabo nyene bavyibusha amatama. Naje barana kataco mbaye n'ahantu kandi mwabonye yuko naho bashingira bivugiriza utugoma tuzu dubayabaye. Murabona ko bafise n'imodoka ziriyo hari abagozi atunga kabisa. Rero igihugu cacu abantu bagenda bakivuga nabi ngo ni kibi, ngo abantu barakenye. Ushaka kwiyumvira ngo ngiye mu gisagara ugaca uja mu gisagara ugaca wiberayo mu gisagara kubera kuba mu gisagara ucaja mu Kamenge canke hajya mu Ngagara canke ukaja bakibaza ngo ni wanyu mugabo iwanyu nino makamba iwanyu nino kabisa ino ruguru. Reka rero kuza kugorerwa mu gisagara mugorerwa iyo mu gisagara uragikora mugataha weekend. Aha misone n'inkumi zo ngaha anye misone cyane yubaka usanga iri mu gisagara muri Kongo guca amafaranga ageze rero naho ko baduga bakacaza kuraba rero imihana yiwabo. Naho ubona hari yadiyo za Gasekebuye mu mihana usanga hariyo Gasekebuye usanga hariyo Gasekebuye, usanga hariyo amazagezweho, usanga hariyo amatara, amazi hamwe amashuri ameze neza n'ahandi ameze nabi. Rero uvuze ko igihugu gikenye vraiment ushobora kuba uyu muntu akenya amafaranga mugabo ibintu abifise kandi ibintu uwo bigurisha umuntu afise nk'iriya mirima muriko murabona ayigurishije murabona yuko acaronka gafaranga. Donc umuntu wino rero abaryohewe kubera ko afise ivyarya ivyanwa nakuri ze muravuga igihugu cyanyu neza kuko bizobafasha. Aje nifashe ifoto nibereye ino ruguru naco bintwaye ugaze umva ngo bandi ngo nta mantu ze dufise ngo twinjiza amadovize make ngo umuntu ngo ajya ngo $1 ngo amajana 2 ngo ku mwaka sinzi ntumbaze. Twebwe tushobora kujya tukaryama tukavyibuha tukaronka amazi meza tukinywera agasara bwayo gakenye mugabo
tukaronka ka musiteri, ibindi wowe ushaka ni biki, tukarya kabiri gatatu ku munsi, ibindi wowe ushaka ni biki ndabereke. Urabona iyi nzu ngene imeze, urabona iyi nzu ngene imeze, ariko tugiye hajya hakurya urabona sinzi ko hari akandi kazu ngaha hariya mubona katonyi ucubona kari Gasekebuye, curabiye nayo iyi nyene Gasekebuye, cubona yuko ahantu hateye imbere cyane gose, ahantu hateye imbere abagwiza tunga canke abandi bashobora kuza kuhakorera, gusa habuze amabarabara. Mbwa rero ivyo nivyo bituma tuvuga ko iwacu hadateye imbere, harateye imbere gose. Ikindi kintu murabona yuko ndiko ndaca ahantu hambavu y'umuhana, kera ubonye nana ahantu hunzira hari udusurwe nk'utwo, mwe mwaca mwibaza ko hari iki, baca baza kara umuntu w'umwigeme azi gutegura neza urugo, wabona nk'ivyo ntavyo mwari muzi bamwe bamwe. Kandi abereke rero ingene imitumba imeze, umutumba ndiko ndacako ngene umeze, munkundire gatonyi impindukize kamera. Mwabonye rero ndiko ndababarira ati njya nijya nawe heraba zinzu hariya ni Gasekebuye, iraba hano hepfo hose hakurya murabona amabarabara, amashure, ahembere yanje hariho ibiharage n'ibigori biteye Kirundi nyene. Mugo urabona ko umusozi Kameme urimwo indya, ibintu, urimo abantu, amazu meze neza, nta nzu y'ivyatsi ndabona, yose n'amabati kwe. Ino ntayibaho, ino nta nzu y'ivyatsi baho muri Yemera kabisa. Ni iterambere nk'iri iye ni gikomeye cyane, nta nzu y'ivyatsi baho. Hanyuma ukazamva abantu ngo urumva ngo barakenye. Aha rero ni bita zone Kibuye muri komini Sare, urabona ko ari heza, gusa nuko ibi biti bice bibatangira ko nta budabuza ahantu mpagarara. Murakoze rero gukurikirana aha hantu turiko turaca, murakoze dukurikirana, tuze turabereka iwacu ruguru. Nk'abana bavukiye mu gisagara nk'ibi ntavyo bazi, umwana yavukiye nk'ariye Kiriri akakurira Ikiriri nk'ibi ntavyazi, ntabazi ku misozi isuku. Wabonye kuri internet ngo abantu barakenye, acavuga ngo vya bintu nivyo. Rero abavyeyi murahabwarirwa kuza murabwira abana banyu kabadugana ruguru, bakamanza bakabona ruguru. Yego.